President Donald Trump is expected to sign an executive order on Friday designating English as the official language of the United States. That's according to the White House. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Inkuru iri kuravugwa ku isi yose nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye afashe ingingo yuko ururimi rw'icongereza rubaye ururimi officiel voilà muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari umuntu rero yohava yibaza ati none ko twahora twumva abanyamerika bavuga icongereza icongereza nticari officiel. Ekaye wa mayinka icongereza nticari officiel kuko muri Amerika havugwa izindi ndimi nyinshi, mbere hariho nabusanga batazi icongereza. Mu ndimi rero zavugwa muri Amerika hariho nk'Ikiespanyol cavugwa ku bice 13%. Bavuga yuko cavugwa n'abantu imiliyoni 41. Voilà, murumva yuko cavugwa cyane. Hariho Igishinwa, ururimi bita Ikimandare, iki naco cavugwayo. Hari ico bita Tagalog, iki naco cavugwayo. Hari ico bita Ikivietnam, Igifaransa naho cavugwa hake ku bice bishika ubusa na 4%. Voilà, n'ibice 4%. Hariho Icyarabu n'Ikidagi, izo ndimi zose zavugwa muri Amerika. Voilà, aha rero nukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta tegeko ryariho, bahora bemerera abavugizi izindi ndimi ko bashobora gukora ibikorwa vyabo, business, bahora biga, bakiga mu ndimi zabo atangorane. Voilà, ntangorane vyahora bitera. Mugabo rero ubu ibintu vyahindutse bivanye n'ingingo ya President Donald Trump. Ibintu birahinduka wa mayinka. Eka turabigarukako neza. Iri tegeko ryari ryagovye gushigwaho na President Bill Clinton. Niwe yari propose canke yari yagovye kurishiraho, mugabo baca bararibangira. The order will allow government agencies and organizations that receive federal funding to choose whether to continue to offer documents and services in languages other than English, according to a fact sheet about the impending order. The executive will rescind a mandate from former President Bill Clinton that required the government and organizations that received federal funding to provide language assistance to non-English speakers. Ingingo yagira iti kizire yuko hari umuntu azosubira gukoresha urundi rurimi kiretse icongereza. Ati kizire ko hari umuntu azoronka dokima za leta zitari mu congereza. Kizire ko hari ibindi bikorwa vy'ishiramwe kanaka bizofashwa bidakoresha ururimi rw'icongereza. Ibi none bifise ingaruka izahe ku bantu basanzwe baba muri Amerika ubwayo badakoresha ururimi rw'icongereza canke bafise ingorane mu kumenya ururimi rw'icongereza. Well, under this new order, agencies will have the flexibility to decide how and when to offer services in languages other than English. 10's Janine Stanwood is live in Little Havana with reaction. Janine. Here in Miami-Dade County, and especially in Little Havana, most people speak Spanish. In fact, a lot of business is done in another language, not English. Take a look, that's a auto upholstery shop right there, but its main sign is in Spanish. Nukuvuga ngo ubwa mbere abahora bakoresha izindi ndimi mu gukora business bigiye guhagarara. Udakoresha icongereza ntuzoba ufise uburenganzira bwo gukorera ku rusi wa Amerika. Amakampani canke amasosiyete yahora akoreshwa mu kwenterpreta voilà mu gusobanurira abatazi icongereza vyari vyemewe, mugabo ubu vyahagaze. Abahora baronka imfashanyo zarizo zose haba
mu vy'amagara haba mu vy'imibereho udakoresha ururimi rw'icongereza ivyo vyete ntavyo uzoronka. Mu vyerekeye indero abana bahora biga muri izo systeme bakoresha izindi ndimi voilà ubu birahagaze babwirizwa gukoresha systeme y'icongereza. Ivyo abanyeshuri bahora baja kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika bava mu mihingo y'isi bafise ingorane mu congereza murumva yuko batagiye koroherwa. Amakampani yahora akoresha abantu batazi icongereza, abantu bavuga izo zindi ndimi ntazosubira kubakira. Muri Amerika rero itegeko iyo risinywe rija mu ngiro voilà murumva yuko abashomeri bashobora guca biyongera. Tuje muri immigration abahora barondera ubuhungiro muri Amerika batazi icongereza canke abahora baja kurondererayo batazi icongereza vyahora vyoroha mugabo ubu bagiye kugira ibibazo. Murumva yuko yashizeho condition kugira uje muri Amerika gukora ivyo bintu vyose ivyo ugomba vyose utegerezwa kuba uzi icongereza. Izi rero ni ingaruka zitoroshe biboneka yuko ziriko zirategwa niyo ngingo Donald Trump yarayafashe. Ingaruka nziza kuri Amerika nizahe? Bigaragara yuko Donald Trump ariko arashitsa ivyo yiyemeje mu myiyamamazo. Ikivugo ciwe ni to make America great again. Bisigura ko yifuza ko Amerika isubira kuba igihangange gikomeye kw'isi. Dufatiye ku ngingo yaheruka gufata yo kugara amashira hamwe yahora afasha ibihugu vya Afrika harimwo na USAID ati amahera yahora afasha mw'ivyo bihugu mu migambi muri ivyo bihugu yose nagaruke mu gihugu akora imigambi y'igihugu. Naho vyababaje abatari bake mu yandi majambo murumva yuko ariko ariyubaka voilà vya bindi vyahora bija gufasha aha hariya voilà ubu bica bikora imigambi ya Amerika. Ubu naho afashe ingingo yuko icongereza gitegerezwa gukoreshwa nk'ururimi officiel ati udakoresha ururimi rw'icongereza ibindi ntubaze. Mu yandi majambo bimwe nayemeje kuvuga ko Amerika igomba isubirane ubuhangange bwayo vyahejeje kuba. Ibindi bihugu vyose bica bigomba kugendera kuri iyi ngingo kuko Amerika ni igihugu c'ikihangange igihugu gifise influence nini ibindi bihugu vyose bica bigomba kukigenderako. Trump ati icongereza n'ururimi rwa business n'ururimi rwa opportunity n'ururimi rufasha abantu gushika ku ndoto zabo. Ati business kino gihe ikogwe mu rurimi rw'icongereza. Internet voilà ibikomeye bitanga biri mu rurimi rw'icongereza. Ibitabo bikomeye mu rurimi rw'icongereza. Ama cinema akomeye canke amasanamu akomeye canke ama video ategerezwa gukorwa mu congereza. Diplomacy igiye gukorwa mu rurimi rw'icongereza. Mu yandi majambo ababirabira hagufi bagira bati icongereza cari gisanzwe gikomeye kw'isi mugabo ubu kigiye kugira karenzo. Donald Trump avuga ati ururimi rw'icongereza nigo rugiye kudusubiza hamwe voilà the language of unity. Over 30 US states have already declared English their official language, and this move fulfills Trump's long-standing campaign promise. The policy aims to streamline communication and create a cohesive national identity, according to the executive order. Bati mu mareta arenga 30 iryo tegeko riza ryatanguye gukora. Bati iri tegeko rero rije gushira abantu hamwe. Ni tegeko rije gutuma basubirana. The language of unity. Aha rero twacha twibaza duti mbega ingingo yobigiye kugira ingaruka izahe ku bihugu vyari bisanzwe bidakoresha ururimi rw'icongereza. Ubwa mbere reka tuvuge mu bijanye na diplomasi canke imigenderanire. Mu vya diplomasi murumva yuko ibihugu bitari bisanzwe bikoresha icongereza
bizoca bigira pressure canke pression y'ukugomba gukoresha urwo rurimi rw'icongereza. Ivyo navyo bikazobatwara uburyo, bikazobatwara n'inguvu zitari nke. Murumva yuko nk'ibihugu vyahora bifashanya na Amerika, ubu Amerika igira iti ubu kugira ngo dufashanye mutegerezwa kuba mukoresha ururimi rwacu, ururimi rw'icongereza. Murumva yuko ari ibintu bitoroshe kandi ubakeneye nyene utegerezwa kwikonforma. Ivyo rero murumva yuko bizotuma ibikorwa bimwe bimwe bidindira canke amasezerano amwe adindira kuko bizosaba inguvu nyinshi. Ubwa kabiri mu vyerekeye ibisata bijanye n'indero mu bihugu batahora bakoresha icongereza, ubu baca bategerezwa kucijukira kugira ngo abo basohora bazobe bazi ururimi rw'icongereza. Guhindura amasysteme rero, dufate nk'igihugu cari gifise systeme y'igifaransa, guhindura ukaja muri systeme y'icongereza murumva yuko bigoye, bisaba inguvu nyinshi n'uburyo bwinshi. Kuko naho wobandanya uforoma abo bantu muri systeme y'izindi ndimi, dufate nko muri systeme y'igifaransa, abo bantu uzosohora kuri marché du travail, kw'isoko y'akazi, nta mahirwe bazoba bafise. Murumva yuko ururimi rw'icongereza rwiganje, izindi ndimi zigiye kudasubira kugira inguvu. Kujya mubona idolari rifise inguvu, n'icongereza niko kigiye kugira inguvu. Mu mashure bakoresha ururimi rw'icongereza murumva yuko ayo mashuri agiye kugira inguvu. Ivyerekeye immigration nza nabivuze, ubu utazi icongereza ntuzohonyora muri Amerika. Murumva yuko abahora abari muri procedure canke abariko baragerageza kugira ngo baje muri Amerika nibabanze bicare bige ururimi rw'icongereza. Ubu kugomba gukora kwiga muri Amerika canke kuba muri Amerika utegerezwa kubuzi icongereza. Iryo ni itegeko. Ivyamukera rugendo murumva yuko bigiye guhindura isura. Aho mu bihugu bitahora bivuga icongereza murumva yuko baza guca bakoresha inguvu nyinshi kugira ngo bazishire mu congereza. Kuko batabikoze uko ntibasubira kuronka ababagendera. Ivyo birumvikana. Murumva yuko ingingo ya Amerika Trump yafashe ishobora guhindura ibintu vyinshi mu kanya gatoya. Reka rero turabe nk'umuntu yibereye hari Igitega, Ingozi canke hari Iburamata, harumva twagarutse iwacu, arashobora kugira ati mana yanje iyo ngingo Trump ayifatiye muri Amerika jewe yonshikira gute? Ivy'icongereza jewe vyonshikira gute? Vyongira kwingaruka mbi gute? Yo basha, aha rero ni danje. Birashobora kugira kwingaruka mbi nyene directement ou indirectement, mu buryo bumwe canke mu bundi. Woba wara wiyumvira yuko umunsi umwe woja muri Amerika? Woba wari ufise iyo ndoto? Ubu gomba ubikure mu mutwe utazi ururimi rw'icongereza. Ubu n'ibindi bihugu vyahora bikoresha ururimi rw'icongereza turetse Amerika, murumva yuko kuvuga ururimi rw'icongereza bica biruha agaciro kanini. Aha nk'abantu bahora baja mw'ivyo bihugu bagiye kurondera ubuzi, uca wumva yuko uvuga izindi ndimi atari icongereza wewe uzokaronka abandi baza barakaronse. Voilà. Kubera iki? Kubera icongereza arico kiri kw'isoko. We have languages coming into our country. We don't have one instructor in our entire nation that can speak that language. These are languages, it's the craziest thing. They have languages that nobody in this country has ever heard of. Trump ati ntivyumvikana ukuntu hari abantu bobo abariko baravuga ibirimi hariya, ibirimi udashobora no kumva, ibirimi udashobora gukontorora. Ati ibi bintu ni ibintu bidashoboka, hajagari ni gahagarare. Ati nta muntu ashobora kuvuga ibirimi tutumva ngaha. Bo mu misi heze naheruka kuvuga yuko ururimi rw'icongereza tutokwirengagiza. Ni ururimi twabigomba canke tutabigomba rushobora kutugira ko everyone umwanya wari wo wose. Bamwe baritwengeye kumbure babona umengo ndiko ndafyina
mugabo ibintu murumva yuko bitera bikomera. Twovyirengagiza tworeka ingaruka zozo zitegerezwa kudushikako mu buryo bumwe canke ubundi, kandi biribonekeza. Naheruka kuvuga ntibagabo tugire kampanye mu gihugu cose twigishe abantu biga icongereza, ntihagire umuntu n'umwe asubira kugira intambamyi y'ukubura ikintu agomba canke akazi agomba canke kubura ingene ashikiriza iciyumviro ciwe kubera atazi ururimi rw'icongereza. Voilà. Kumbura umuntu yari Gitega, Ingozi canke Makamba yagira ati jewe icongereza tuzohurira he. Voilà. Ejo umwana wawe azoheza ishure aje kwisoko ry'akazi agakene, aje mu mahanga kurondera akazi agakene. Wari ukeneye yuko aca gufasha, wari waramusomesheje mugabo ntibikunze. Urumva icongereza musubiye guhurira. Voilà, ibi navyo no kwirirwa ndasubiramwo. Je naravuze nti abakozi b'Imana bige ngaho, abasirikare bige, abapolisi bige, abafonctionnaire bige, abakomeresa bige, abanyeshure bige. Voilà, tubigishe ni aka nakaryo ahubwo keza. Abigisha bazobarosa akazi. Voilà, ni aka nakaryo keza kukwiga. Voilà, hariho abatabitahuye. Ahubwo rero twebwe kuguma twiyumvira ku ngaruka mbi ingene tugiye kubererwa nabi kubera ikicongereza nivyo bigiye kutugira ku ingaruka mbi. Mugabo reka natwe turabe akaryo twobikuramwo, reka natwe turabe ingene twobivyaza umusaruro kwicongereza kigiye kwiganzira mu zindi ndimi zose zo kwisi. Natwe dutegerezwa kwiyumvira ukuntu twokora akantu canke twokora service ikenerwa n'abo bantu, kuko murumva yuko ari abakiriya bakomeye kandi benshi cane, ahubwo bagiye kuba benshi cane gose. Narabivuze ubu rero twikenereye gushira mu ngiro wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Voilà. Narabwiye nti turashobora kuvyaza umusaruro ikicongereza, tukabaha ibintu bumviriza, ibintu baraba, ibintu bibigisha ivyo batari bwigere bumva. Voilà, canke ivyo bakeneye. Voilà, hanyuma nabo badushorere, natwe duprofite, turonke ya mahera bantaho nikora, turonke ingene tuzobavuza, turonke ingene tuzobafasha, turonke ingene tuzofasha ingene tuzokwiyubaka natwe. Nico gituma nababwiye nti twiga icongereza abantu b'Imana, tucigana ishapfu, tucigana umujinya mwinshi ataguceza, hanyuma natwe ibi bintu tubiprofite, abantu tuba profite. Voilà, arakazi tuga profite, service tuzi profite, aho dushitse hose ntihagire uducisha mwijisho. Voilà, akazi tuhiganwe mu bandi tukaronke, apana ibintu vyo kuguma imisi yose twidoga ngo twebwe nta rurimi tuzi. Kubera iki? Akasa karyo sakaryo dufise. Voilà, reka ibintu ari ngorane ku bandi bibe profit kuri twebwe, bibe akaryo keza kuri twebwe. Bo bagomba kutwinfluence kubera urwo rurimi, natwe turashobora kubinfluence kuvyo bakeneye. Voilà, narabwiye nti chaîne turashobora gukoresha chaîne nabo bakayiraba, tukabinfluence, tukabigisha. Voilà, ugasanga turiko turigisha isi yose. Je ubu rero ibintu vyo gusarara nerekana ukuntu icongereza gikomeye kandi kutakimenya bishobora kutugira ko ingaruka mbi mu buryo bumwe canke ubundi. Ibi nibaza yuko atanu umwanya muremure noba nkibimarako, narabivuze bihagije. Iyi ngingo rero Trump yafashe yoyo ije kubikomeza gose. Nukuri twebwe twaratanze akaryo, turavuga duti ubu turifuza yuko umurundi wese yo kwiga icongereza akoresheje uburyo buke bubaho. Hitugire kampanye ntihagire umuntu n'umwe w'umurundi asubira kugira iyo ngorane, ashitse kwisi hose azokwidefanda. Bamwe barabitahuye, abandi ntibabitahura. Abatabitahuye rero nibarindire na bado.
ubu rero bagomba bamenye akamaro k'amasantere de formation. Aho ni kwisi yose amasantere de formation agiye kugira agaciro gakomeye. Abantu bigisha icongereza bagiye kugira agaciro gakomeye. Ubu si bazokurondera, ni wewe uzobironderera ubishire. Voilà. Hanyuma rero bakwaka amahera bagucire wamaye inka bati zana. Voilà. Kandi ayo mahera uzoyatanga tu ntazobara amahera makega. Ibi nukuri ndababwira. Nico gituma nababwiye nti bagabo barundi bene wacu. Kugira ngo twikura hagasuzuguro. Jewe ndatanze amahigwe. Umuntu yarase amahigwe mu 2013. Jewe ndatanze amahigwe ya nyuma. Mugaba ya mahigwe hari naho atahandi hantu muzoyaronka. Mugiye ahandi naho muzosanga ibintu bikomeye cyane gusumvya uko mwavyibaza. Ubu biratanguye kuza birasohora rero. Voilà, mubirindire bisohore. Erega aha jewe bagabo kubera atamuhanuzi yemegwa iwabo mushobora kuba mutanyemera, ariko buke muzotera musanga ndumuhanuzi. Pore buke wambaye inka musange ndumuhanuzi mutehe vya bindi yari yaratubwiye mana yanje biriko biraba. Mu gusozera reka nsubire mvuga iki kintu. Urindiriye iki wewe utari kuri igicongereza? Ego basi nivyo urashaje cyangwa urakuze icongereza urabona yuko ataco wowe ukikoresha, ariko nta bana ufise. Kubera iki abo bana bawe utobarihira amahera ngo bige ico congereza? Voilà. Urindiriye iki? Urindiriye kubona umunsi uvuga ngo esiyo menya. Mwishure ry'abarundi bose twihaye ihangiro ryo gutuza burundu ukutamenya mu rurimi rw'icongereza. Twavuze duti aho gasuzuguro bahora basuzugura abarundi aho baciye hose gahagarare. Twigisha abantu mpaka. Imiryango rero ntiturayugara kandi vuba turayugara. Ku munsi wa mbere tuzoba twahagaritse kwakira abantu. Haheze amayinga nk'atatu tuguma tubisemerera dusubira tubisemerera abantu bitwengera bakica amatwi, ariko umunsi umwe ntihazobura abantu bavuga nk'aba batipe Nowa yabwira ati bahungu imvura igiye kugwa, iseganya igiye kugwa, bakitwengera bati aho gatama zarutse, aho gatama ubwenge bwagiye. Voilà. Umunsi umwe imvura iragwa, batangura kuja kudodora. Nowa twugururire. Nowa ati si jewe nugaye, Imana niyo yugaye. None ko nababwiye mukantera agatsinde mukanyita imbura bwenge. None ubu ndangije mvuga gute? Ndangije mvuga nti amahigwe aracariho, dusigaranye iminsi 4 umuntu voilà akaza mu ishure ry'abarundi bose akiga icongereza. Voilà. Iki cigwa ucumvirize neza, kumbure ikindi gihe mu gihe zangaruka zizoba zagushitseko uzogira uti reka nsubire numvirize ca cigwa abasha yari yarambwiye ariko sinumva. Rero reka bigombe bimbeko nta kundi. Sindakwipfuriza na gatoya ko woshikiyo hose, ariko ndakuburiye hakiri kare. Akataraza kagiye kuza. Utazi icongereza mu minsi iri imbere, haba mu kazi kiwe ka misi yose, mu ndero, mu bikorwa vya misi yose, uwo muntu atazobaza icongereza azogira intambamyi zikomeye. Mu kwirinda izo ntambamyi nta kindi cokorwa atari uko tuvira hasi twese icarimwe tukiga ururimi. Kugwirengagiza si wo muti. Gogo umunsi umwe ntiruzokwirengagiza, ruzogira ruti aha rero ntabuja utanzi jewe. Ndasubiye kurangiza mvuga nti banyeshure iguru ururimi, bafonctionnaire iguru ururimi. Nagoma ndababaze ikibazo mwishura muri commentaire. Mu myaka 3 iri imbere umunyeshure canke undi muntu wese
akibasha gukora atazoba azi ururimi rw'icongereza azoshobora guhura n'intambamyi izahe mu kwibeshaho canke kugira ngo ashike ku ndoto ziwe nizihe ngaruka tutashoboye kuvuga tutashoboye kudoma ku rutoke ibihugu bidasanzwe bikoresha icongereza cyane bigiye kugira bivanye n'ingingo Donald Trump yafashe. Mwibuke gufyonda kuri subscribe, jeme na partage. Ahasigaye reka twibananirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.